Urwaye gakeye aramutse neza. ego uno munsi mwana mushagije cyane Twari twabigerageje. Uyu munsi ni kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo tuba turibuka nyine bisanzwe. ni ukuvuga rero nico uno munsi ni nk'ikimenyetso urumva cyaho yavutse. Ego. Nabonye abantu benshi rero bariko bariruka bagenda basiganwa nibaza ko ari iyo mvo. Niyo mvo niyo urumva bariko barakwirikirana ariko mugabo yaravutse dufate nk'ubuye n'ikintu cy'icibutso. None ko nk'abandi bataramenya uwo munsi umunsi wa Noheli mwobabwira iki? Nk'abandi bantu bataramenya umunsi wa Noheli umuntu yoheza akababwira akabibutsa kuba bakwiye kwibuka ikimazi umwami wacu Yesu Kristo yoba yarabakoreye canke yoba yarabagaragarije mu mitima yabo mu bugingo bwabo. Urumva ari ikimenyetso gikomeye cyane. Ego. Ku bantu rero bakwiye kugifata nka nkama yuko ari ikimenyetso kitwibutsa ibintu bitari bike. Ego. Murakoze cyane. Kandi ikindi naco bakumva yuko bonabishira mu mitima yabo bakama bibuka igihe umwami yabavukira kandi bakongera bakamenya naho yavukiye ingene hari hameze hari ahantu hameze nabi cyane. Niyo mpamvu umuntu wari wese yarakwiye kwibuka ico kintu civuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kimwe gusa yaravutse yaranataye ko kandi yarongeye nyine haragira n'igihe nyine arababazwa aracunaguzwa aho ariko ababarizwa twebwe abanyabyaha. Rero kubera kubw'iyo mpamvu rero umuntu yarakwiye kwibuka irivuka bwiwe ngene byagenze. Nico twokwibutsa abenegihugu wari we wese akamenya ikimazi civuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi udasanzwe ku muntu wese yitwa ari umukristo wese ni kimazi kinini cyane. Mwibutse rero akazina bariko barabakurikirana kuri televiziyo Ijwi ry'Ababatiste. Akazina kanje yitwa Ndayishimiye Kavera. Mw'ishingo ry'Ababatiste mukaba mujejwe. Mw'ishingo ry'Ababatiste jewe nari nsanzwe ndi mwarimu ishingo ry'Ababatiste nako Kibogoye mugabo ubu nkaba ndiko ndangurira imirimo kuri Sikirisale y'Ibugarama. Nkaba narakurikiranye igitabo c'Imana. Murakoze cyane. Namwe murakoze kandi. Je nitwa Ndayavugwa Evariste ukaba munsanze kw'ishingo ry'Ababatiste ku Kibogoye. Sanzwe ndi umujyanama wa hano ku Kibogoye kandi iyindi mirimo sanzwe nkora ndi umurimyi. Ikindi naco ni mu ndongozi z'igihugu ahantu ku mutumba. None ganda yavugwa imirimo y'ishengero n'imirimo yo mu gihugu yifatanya gute? Imirimo y'ishengero mu gihugu ndabifatanya neza kuko mu gihugu niho byiza mbere kuba ndi umunyeshengero ndi umukristo ndi umuvugabutumwa no mu gihugu ndavuga y'ubutumwa ntwara abantu ndabigisha n'iby'ijambo ry'Imana nkabereka uko bakwiye kugenda na cyane cyane ikintu dukunda kwigisha ko cyane hariya mu gihugu turigisha ku bintu bijyanye n'ibyingo n'imiryango ducishije mu ijambo ry'Imana biradufasha rero kandi n'abenegihugu barabishima. Uno munsi ko tubona ari ku munsi wa kane tukabona abantu bariko bagenda biruka abantu bagenda basiganwa aho bahari. Uno munsi kubona abantu bariko bariruka bagenda basiganwa bamwe bariko baraja gusenga kuja guhimbaza umunsi wa Noheli kugira ngo bikunde uno munsi naho ari umunsi mukuru ariko urabona ko abenegihugu bariko baritwarika kubanza kugirane kuja gusenga. Ukuvuga nawe rero nico kikuzanye. Uno munsi nanje nico kinzanye imirimo yo iwanje muhire no munsi nayihagaritse n'imirimo y'igihugu nayihagaritse naje gusenga no guhimbaza Noheli. Umunsi mukuru udasanzwe kuko mbona washajije cyane. Ni umunsi mukuru udasanzwe ni umunsi mukuru mwiza twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo aje kuducungura. Ni umunsi mukuru udasanzwe. Murakoze cyane. Sinzikora kandi kajambo ugenda utekereye abakristo cyangwa n'abandi akavuyemo cyangwa batarabijamo. Nivyo akajambo notekereye abakristo baje gusenga no munsi no basaba ko bokumva ijambo ry'Imana ry'uno munsi baritekere kandi bongere bibuke ko Yesu yaje kuducungura. Hanyuma ikindi notekerera abenegihugu nuko nabo nyene bomenya umunsi wa Noheli icarico
kandi bakama bitwararika iby'Imana n'iby'igihugu kuko turi mu gihugu twahawe n'Imana. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Namahoro? Namahoro. Yego, bwo kwitondora bariko baradukurikirana. Jewe nitwa Nsengiyumva Desire, umukristo kuri Eglise Baptiste Kibogoye. Yego. No munsi ko tubona ufise imodoka, tukabona imodoka isize irangi risanzwe rije mu gihugu hagati. Mbego no munsi muriko murakora canke ho bari iki? Uyu munsi ni umunsi twibuka ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Rero kuri bamwe hari abariko barakora mugabo twebwe nk'abakristo twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, twifatikanya n'abandi kugira ngo duhimbaze uwo munsi wa Noheli twibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yego, urumva rero n'umunsi mukuru udasanzwe. Yego. Uwo kwibutsa iki uno munsi abandi bari mu bindi batibutsa uwo munsi? Icyo umuntu yobibutsa ni ukuvuga ko umuntu wese akwiye kumenya yuko Yesu Kristo ari umuntu w'ikimazi mu bugingo bwa buri muntu wese, kuko kuba tugeze uwo munsi tugeze ko nk'abakristo twagomba kumenya yuko Kristo yitanze kugira ngo twebwe tube tuhari cyangwa ducungurwe kugira ngo natwe tubone kuba mu bwami bwiwe no kuzoronka ubugingo budashira. Murakoze cyane. Yego, murakoze nawe. Mbona mwashajije no munsi mugiye he? Tugiye gusenga muhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. N'umunsi mukuru wa Noheli. Kuba tabizi. Yego. Nabonye rero abantu benshi bariko basa nabitegura, twashitse ku ngoro y'Imana tubona ahantu hashajije. N'umunsi mukuru udasanzwe. Umunsi mukuru udasanzwe ko nivuka rya Yesu. Mbega musanzwe mujejwe iki mwishengero rya hano? Ndi umushefu w'abakenyezi, nkaba ndongoye ndi mu gisata c'abakenyezi mu ishengero rya Kibogoye. Ego, none wotubwira iki kuri uno munsi mukuru wa Noheli? Umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru mwiza tuhimbaza twese kugira ngo bikunde. Ni umunsi w'akanyamuneza ko Yesu yatuvukiye. Abakajambo rero utekerera abandi nabo bataramenya uno munsi uwo ari wo? Akajambo nutekerera abantu uyu munsi batarawumenya nuko bowibuka akaba uri umunsi mwiza w'akanyamuneza kadasanzwe, kuko yarigeze kuvuka caba n'umunsi wo guhera naducungura. Ni kugira ngo bawumenye ko yavutse akatuvukiramo akaduhuza n'amahanga yose hama ibintu kagenda neza. Yego. Abakenyezi usanzwe urongoye nabo nakajambo ntacu bipfurije? Ndabipfurije umwaka mushasha, Noheli nziza, ibabere Noheli nziza y'akanyamuneza Noheli nziza yo kukirizwamwo. Aha tubasanze twavuga ko ari hehe? Aha ni ku mutumba wa Kibogoye kw'ishengero ry'Ababatiste mu Kibogoye nyene. Uno munsi muriko muhakora iki ko tubona ni munsi wa kane? Ego, no munsi n'umunsi mwiza, umunsi isi yose, sinovuga ko ari isi yose mugabo ndazi nko muri Afrika uwo munsi barawuzi. No munsi twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nko ku bakristo bose rero ndazi yuko no munsi barakoranye bariko barawuhimbaza. Je nabonye mushajije cyane, nakubitije akajisho mu rusengero mbona murashajije. Ni umunsi mukuru udasanzwe, nibaza ko ari umunsi mukuru udasanzwe? Ni umunsi mukuru udasanzwe kuko nkuko nabivuze ubwa mbere abakristo bose uwo munsi barawuzi, iyi tariki irazwi, rero dutegerezwa kuwitegurira cyane. Ico gituma wabonye yuko twaje dushajije nk'abaririmbyi bose, tureke n'abatarabaririmbyi. Abakristo bose uwo munsi babasanzwe bawuzi, bawitegurira mu mitima, bakawitegurira no ku mubiri. None nko badasanzwe bahimbaza uwo munsi uwo babwiriye? Ego, muvuze neza cyane, hariho abantu batawuhimbaza canke batarabimenya. Nico gituma tuza kuri uwo munsi kugira tubasengere Imana ibafashe bahinduke, kugira uwo munsi bawutahure bamenye yuko ari umunsi w'umukiza umwami yatuvukira. Ego, dusubiye inyuma tubona umenga muri ndongozi, twagiye tubona ibiganiro byanyu biri kuri televiziyo ijwi ry'Ababatiste, twagiye tubabona
mbega musanzwe mujejwe iki hano kuri no shengero ry'ababatiste ryo mu Kibogoye? Ego nkuko nabivuze ubwa mbere jewe ndi umukristo wo ku Kibogoye muri Batiste, nkaba ndumuririmbyi kandi nkabasanzwe ndongoye n'abandi baririmbyi, no kuvuga mu mvugo z'iwacu bavyita umukuru w'ugwaruka, kandi sanzwe ndi n'umujena muri iryo shengero nyene. Ego hamagarira rero akamo wotera rero abataramenye uno munsi cyangwa n'abandi, hariho n'abandi rega basubiye inyuma cyangwa uravye no mwishengero nta bantu urabona menga bahoze bari mwishengero mugabo ubu bakaba bibereye inyuma ntakajambo babatekerera. Akajambo ndabatekerera nuko bomenya yuko tubayeho kubw'Imana, naho wowe ufise amafaranga tubayeho kubw'Imana, naho wowe ufise izindi nkomezi kanaka, burya tubayeho kubw'inkomezi za Yesu Kristo kubera yatuvukiye mbere bikagirwa ko akanadufira. Yego murakoze cyane. Twasomewe ku murongo wa 18 bageza ku murongo wa 22. Nagomba ndahasubiremwo kandi utega ugutwi kugira ngo wumve ico Imana ikubwira kuri uyu munsi. Ndasubiramwo amajambo badusomeye. Ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Amen. Mbego uyu munsi abizera mu mashengero mw'isi yose barahimbaza umunsi twibuka ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristo yavukiye muri iyi si. Reka rero dufata akanya ko kwibukanya uko byagenze, wumvirize kugira ngo nawe wizere ico watahuye, kuko abantu benshi barashobora kuvuga ngo Kristo bakamuvuga mugabo dukwiye kumenya n'amamuko yiwe n'igituma yaje hano muri iyi si. Twasomeye amajambo ni Matayo 1:18-22. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri Muhemu Yera. Ariko umugabo wiwe Yosefu kuko yari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu ndoto, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya Muhemu Yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Simvuga amajambo menshi, ariko hari inkuru nagomba dusangire, kandi ni inkuru y'igitangaza. Mariya ni umwigeme, hanyuma araronka umufiyanse. Birashoboka no bukano hari abafiyanse. Hanyuma umufiyanse wiwe ni Yosefu, kandi Yosefu nawe nyene biraboneka yuko yaramwizigirwa nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Ikibazo rero wumvirize uko kimeze mu migenzo y'Abayuda, kandi umenga turayisangiye no mu gihugu cacu. Umusore ashimye umugeni yarabwira abavyeyi biwe ati: burya rero nagomba yuko muzoja kunsabira kugira ngo nanje nitwe umugabo. Abavyeyi bagagenda iwabo w'abavyeyi b'umukobwa kugira ngo baje kuvugana. Ngira ngo no mu Burundi murabizi ko ariko byama bigenda. Hanyuma bamaze kuvugana, baravugana, inkwano igatangwa. Na Yosefu yari yaratanze inkwano, kumbure hari hasigaye gusa wa mugenzi. No mu Bayuda abavyeyi bamaze kuvugana hagati yabo, abavyeyi b'umuhungu n'ab'umukobwa bagahana inkwano, basubira kongera gutumira abashingantahe, imiryango itandukanye, kujya twama dutumira ku munsi kanaka hazoba urubanza rw'umuhungu wanje cyangwa umukobwa wanje. Hagakorana rero abantu benshi, ishengero rinini, kugira ngo duhimbaze, tuje mu bukwe, twidagadure. Uwo munsi rero ntiwari bwabe hagati ya Yosefu na Mariya kugira ngo noneho bace babana nyakubana. Mugabe inkwano yari yarabaye, kumbura abavyeyi bari baravuganye. Imana rero wumva ukuntu, kandi Imana irivangaye. Imana ikora akantu, ariyo bavuga ngo Imana niyo yateye inda
mariya. None mbega ibikoze wovuga ko ari icyaha? Imana nta cyaha ikora, byabaye mu buryo bw'umwuka. Mariya atararongogwa akiri inkumi, bibonekana afise inda, aratwara inda, inkuru ziravugwa, none iranyegezwaga yemwe. Mugabo ukwezi kwa mbere umenga woyinyegeze, no kwa kabiri no kwa gatatu, mugabo umenga hari amezi bidakunda. Ababanyi erega naho ababanyi baba batarabibona data wo kwinyegeza mu nzu, ntihabura umwana bavukana ngwewe ngurazi ujya Mariya ujya umenga ntameze uko yari ameze. Twege tubona aguma aciragura, twege tubona umenga aguma yigira ukubunye. Ubwo rero inkuru ziramenyekana yuko Mariya afise imbanyi, yatwaye inda ataragira gute, mariage officielle itarabaho. Na Yosefu umufiyanse wiwe byaramushikiriye, ca wibaza mu kibanza ciwawe. Ariko na Mariya tumwiyumvireko atwaye inda, kandi muri ico gihe na n'uyu munsi ntivyahindutse. Erege ijambo ry'Imana nirihinduka. Mu gihe c'isezerano rya kera mu mabwirizwa ya Mose turabisoma. Iyo dusomye hariya mu Balewi igice ca 20 umurongo wa 10 harerekana umukobwa atwaye inda kandi ataragira gute, atarubaka. Cyo kimwe n'umugore arenze ibigo, amabuye yaba